Abalewi igice ca 4. Ibimazi vyo gutangirwa ibyaha. Ica mbere, ic'umuherezi. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti, nihagira umuntu akora icaha atabigize ibigirankana mu vyo jewe Uhoraho nabuzanije, hakagira ico akora muri ivyo, namba ari umuherezi yarobanujwe amavuta, aramutse akoze icaha agacumuza ubwo bwoko, azatangira ico caha ciwe yakoze imasa y'umukangara itagira agasembwa, ayinzanireko ikimazi co gutangirwa ivyaha, azane iyo masa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere yanje, arambe ikiganza mu ruhanga rwayo, ayikererere imbere yanje. Uwo muherezi yarobanujwe amavuta aheze yabire ku maraso y'iyo masa, ayazane mw'ihema ry'ibonaniro, ajobeke urutoke rwiwe muri ayo maraso, ayacucagire ibihetangabo ndwi imbere yanje, hino ya ca gihuzu gikingiriye ahera cane. Kuri aya maraso nyene ayasige ku mahembe y'igicaniro co koserezako imibavu itamirana kiri mw'ihema ry'ibonaniro imbere yanje. Ayandi maraso yose y'iyo masa ayavyagize hasi hambavu y'igicaniro co koserezako ibimazi kiri mu muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kandi iyo masa y'ikimazi gitangiwe ivyaha azayikure mw'ibinure vyayo vyose, urubambanda rworoshe amara n'ibinure vyose bihometse ku mara, n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuri yo, ahereranye n'umurya n'agashami gatoya k'igitigu, agakurane n'amafyigo. Babikure nk'uko nyene bahora babikura ku masa y'ikimazi c'ishimwe. Uyo muherezi avyosereze ku gicaniro co koserezako ibimazi. Kandi urusato rw'iyo masa n'inyama zayo zose hamwe n'umutwe wayo n'ibikenye vy'amaguru n'amara yayo n'amayezi yayo, ivy'iyo masa vyose iyo biva bikagera abijane inyuma yaho mushagaje, ahantu hadahumanye, aho basesa umunyota, abigereke ku nkwi abiturire. Aho umunyota useswa aba ariho bituririrwa. Ica kabiri, ic'ikoraniro ryose. Kandi ikoraniro ryose ry'Abisirayeli niryaramuka ricumuye ritabigize ibigirankana, ntibabimenye, bakoze ku vyo jewe Uhoraho nabuzanije, bakikwegera gutsindwa n'urubanza, igicumuro bacumuye nicamenyekana, iryo shengero rize ritange imasa y'umukangara kw'ikimazi co gutangirwa ibyaha, bayizana imbere y'ihema ry'ibonaniro. Abakuru b'iryo koraniro baheze barambike ikiganza mu ruhanga rw'iyo masa imbere yanje, baheze bayikererere ngaho nyene imbere yanje. Maze umuherezi yarobanujwe amavuta azazane ku maraso y'iyo masa mw'ihema ry'ibonaniro, ajobe ku rutoke rwiwe muri ayo maraso, ayacucagire ibihetangabo ndwi imbere yanje hino ya ca gihuzu. Kuri ayo maraso nyene ayasige ku mahembe y'igicaniro kiri imbere yanje mw'ihema ry'ibonaniro, ayandi maraso yose yavyagize hasi hambavu y'igicaniro co koserezako ibimazi biri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Azayikuremwo ibinure vyayo vyose avyosereze ku gicaniro, uko azaba ariko agira iyo masa nk'uko yagize ya masa yindi y'ikimazi gitangirwa ivyaha, azaba ariko agira niyo. Nuko umuherezi azoba abahongeye, nabo bazoharirwa. Aheze ajane ivy'iyo masa inyuma yaho mushagaje abiturire nk'uko yaturiye ivy'imasa ya mbere. Ico kizoba ari ikimazi gitangiwe ivyaha vy'ishengero. Ica gatatu, ic'abakuru b'iryo shengero. Umukuru niyakora icaha akagira ico akora mu vyo jewe Imana yiwe nabuzanije vyose atabigize ibigirankana, akikwegera gutsindwa n'urubanza. Icaha yakoze amaze kukimenyeshwa, azazane isuguru y'impene itagira agasembwa kw'ikimazi ciwe, arambe ikiganza mu ruhanga rwayo, ayikererere imbere yanje, aho bahora bakerera ikimazi co konswa, kizoba ari ikimazi gitangiwe ivyaha. Muherezi aheze yabirize urutoke ku maraso y'ico kimazi gitangiwe ivyaha,
ayasige ku mahembe y'igicaniro cyo kosereza k'ibimazi, ayandi maraso yaco yavyagize hasi hambavu y'ico gicaniro. Ibinure vyaco byose avyosereze ku gicaniro nk'uko bose ibinure vy'ibimazi vy'ikimazi c'ishimwe, nuko umuherezi azoba amuhongeye kuri ico caha ciwe, nawe azoharigwe. Ic'abantu buntu: nihagira umuntu mu banyagihugu akora icaha atabigize ibigirankana, muvyo jewe Uhoraho nabuzanije akikwegera gutsindwa n'urubanza, icaha yakoze yamaze kukimenyeshwa, azazana impene kw'ikimazi ciwe y'ishashi itagira agasembwa yo gutangirwa icaha ciwe yakoze. Arame ikiganza mu ruhanga rw'ico kimazi co gutangirwa ivyaha, agikerere aho bakerera ikimazi co konswa. Umuherezi aheze yabiriza urutoke ku maraso yaco, ayasige ku mahembe y'igicaniro co kosereza k'ibimazi, ayandi maraso yose ayavyagize hasi hambavu y'igicaniro. Ibinure vyaco byose azabikure nk'uko bakura ivy'ikimazi c'ishimwe. Uwo muherezi aheza vyosereze ku gicaniro bibe umubabwe umotera neza, nuko umuherezi azoba amuhongeye, nawe azoharigwa. Kandi niyaramuka azanye umwana w'intama kw'ishikanwa ry'ikimazi co gutangirwa ivyaha, azazana ishashi itagira agasembwa, arambike ikiganza mu ruhanga rw'ico kimazi co gutangirwa ivyaha, agikerere aho bakerera ikimazi co konsa, kibe ikimazi gitangiwe ivyaha. Umuherezi aheze yabiriza urutoke ku maraso y'ico kimazi, ayasige ku mahembe y'igicaniro co kosereza kw'ibimazi, ayandi maraso yose yavyagize hasi hambavu y'igicaniro. Ibinure vyaco byose azabikure nk'uko bakura ivy'umwana w'intama w'ikimazi c'ishimwe. Uwo muherezi aheze yavyosereze ku gicaniro, abigeretse ku bimazi nshikaniwe jewe Uhoraho, bigatongorwa n'umuriro. Nuko umuherezi azoba amuhongeye kuri ico caha ciwe yakoze, nawe azoharigwa.